bintu bitandukanye bishika kuremwa muntu hari bafise insiguro kanaka. Hari ibintu cyo gushikako ukacora ko hari ikintu kigaye gushika ku buzima bwawe. Uyu munsi kuri video giye kubwira cyo kuri bitanu ku buryo ni wavyibonako udumenye ko ugura umuryango w'ubukene mu buzima bwawe. Ni kuri Big Dream Media. Mbere ko tubandanye nkundi amaze gusabe ushonde kuri sabone kuri no chaîne aho ni uzo kwa murongo wa video yacu imisi yose tuyashizeko. Ikintu cya mbere ni biteguye kwemera kuri ko ibintu bimudateye imbere. Kuri no tubaye kujewe nawe. Iterambere ry'abantu rigabe mu cita bitandukanye. Hari abantu bateye imbere cyangwa bamaze gutera imbere, hari n'abandi bakiri mu nzira y'amajambere, ariko hari n'abandi bakenye. Ibice byinshi by'abantu bateye imbere bahisemo kwemera kuri gusa no kubabaza, ariko kwari mu bizingamitse iterambere ryabo. Abantu bateye imbere bamaze kwemera ko hari impamvu ituma batera imbere, hama bagafata ingamba zo kugwanya ibyo byose bituma batera imbere. Ibice byinshi by'abantu batera imbere ntibiteguye kwemera kuri ku mpamvu ituma batera imbere. No kuvuga ntibiteguye kwemera kuri gusa no kubabaza ko impamvu ituma batera imbere ari akabarwe kenshi bafise. Ntibiteguye kwemera kuri ko impamvu ituma batera imbere ari ingendo bafise gusesagura amahera mu kuyagabira buri muntu wese babonye mu buryo butumviyeko. Ntibiteguye kwemera ko impamvu ituma batera imbere ari uko kuntu batakaza umwanya mu bintu bitagira akamaro cyangwa ibintu bitunguka. Ntibashaka kwemera ko batazi gutunganya neza ubutunzi bwabo mu kumenya ubwo bakwiye gukoresha n'ubwo bakwiye kuziganya. Ariko kandi hamandi y'ibyo ngendo zose zituma batera imbere ni ntanurwa. Eka ntibashaka no kumva ko ibyo biri mu bituma batera imbere. Ariko rero wanka wavyemera kuri nuko kugira utere imbere mu buzima bwawe utegeza kugenzura neza ibituma ubutunzi bwawe busesagurika, ukamenya ibyo ukwiye kureka n'ibyo ukwiye gukora. No kuvuga utegeza kwemera ukuri ko hari ibintu bituma udatera imbere. Nimba nawe uri mu bantu bashaka gutera imbere, haba neza impamvu ituma udatera imbere. Ushobora kuba ukinebwe, ukunda gutakaza umwanya mu kitagira akamaro, ukunda ikintu birenze urugero, icupa ryera kwigaruriye. Emera ukuri hamufata ingingo zo guhindura mu byakwigaruriye bituma udatera imbere. Icya kabiri kizokwereka yuko ugura umuryango w'ubukene mu buzima bwawe no kwisuka mu rukundo n'umuntu ubona neza ko afite imico myiza. Kugira imigenderanire y'urukundo n'umuntu atari we nico kimwe no kugura umuryango w'ubukene mu buzima bwawe, kuko imigenderanire y'urukundo ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ryawe. Niwakunda n'umuntu afite imico myiza, no kuvuga wa muntu agushigikira mu ndoto zawe, wa muntu atuma wumva wishimiye mu buzima bwawe, wa muntu yiteguye kugumana nawe haba mu bihe byiza cyangwa mu bihe bibi, nubwo inshuti n'abagenzi bakuvako ariko we akagumana nawe. Uyo niwe mukunzi mwiza kandi ashobora gutuma ushika kure mu buzima bwawe. Ariko niwakundana n'umuntu atagushigikira mu ndoto zawe, wa muntu araha kubw'inyunga akuzigako, wa muntu atigera abona akamaro canke agaciro kawe mu mutima wiwe, wa muntu ataco bimutwaye mu gihe agutakarije umwanya, kenshi agutera stress bigatuma utakaza amahoro yo mu mutima wawe. Wanka wemera ntushobora gutera imbere, aho uzoba wugura umuryango w'ubukene mu buzima bwawe. Kuko kugira utere imbere mu buzima bwawe ukeneye kubana n'umuntu atuma ugira amahoro n'umunezero muri wewe, gutyo ubwenge bwawe bukazogira ituze, hama uronka akanya ko kwiyumvira iterambere ryawe, wiyumvire n'ibihe ukora n'ibihe udakwiye gukora mu buzima bwawe. Icya gatatu, uri mu bantu bakunda gusuzuma no gukwikana ubuzima bw'abandi bantu. Menya ko gutera imbere bigoye, ahubwo uriko kugura umuryango w'ubukene mu buzima bwawe. Ikintu ukwiye kumenya no kuzirikana ko nuko uko kuntu ufata umwanya wo gukwikana ubuzima bw'abandi bantu bituma utakaza kwigira icyizere, bigatuma udashobora kwiyumvira kuri wewe nyine ubwawe. Kugira ushike kwitembere nyaryo mu buzima bwawe, iga kuba umuhanga wo gukemura ibibazo byawe bwite. Hamufata akanya ko kwiga ni gute utera imbere mu buzima bwawe, kuko kubw'umukurikirana ubuzima bw'abandi bantu ntacyo bizoguhindura mu buzima bwawe. Icya kane, kutababarira canke kudaharira abandi bantu. Ibyo nabyo ni bituma udashobora gutera imbere mu buzima bwawe. Umutima w'umuntu iyo utekanye wuzuye amahoro, ubwenge bwiwe bukagira ituze, biratuma agira ubuhanga mu kumenya guhitamwo ibyo akwiye guha agaciro, igikwiye kugira akamaro mu buzima bwiwe n'ikitagira akamaro. Ariko iyo umuntu akomanaje umutima wiwe nta mahoro, ni ukuvuga agumana ihungabana mu mutima wiwe, agumana ishavu, akagumana ibyifuzo byo kwihora canke aguma asabira inabi abamugiriye nabi. Ariko ikibabaje nuko nubwo ashobora kuguma basabira inabi, Imana yishobora kubandanya bahezagirira. Ibyo nabyo bigatuma abandanya babara mu mutima wiwe. Icya gatanu, kuba umuntu atubahiriza inshingano ziwe. Nimba uri mu bantu bakunda kuba batubahiriza inshingano zabo, menya yuko udashobora gutera imbere mu buzima bwawe, ahubwo uriko kugura umuryango w'ubukene mu buzima bwawe. Kuri no tubaye kujewe nawe, buri muntu aba afise inshingano ategeza kubahiriza. No kuvuga nimba ushaka gutera imbere mu buzima bwawe cyangwa ushaka gushika kure mu buzima bwawe bwa misi yose, menya yuko hari ibintu ukeneye gukora kugira ngo bishikeko. Nimba ushaka kuzoba umurongozi mwiza muri kazoza, ubahiriza inshingano kuva uyu munsi. Ibyo bakujejwe ubikore neza kugira ngo bakubona babone yuko uri umuntu wo kwizigira uri mu buzima tubayemwo. Buri kintu wifuza gushikako
utiza gutegura. Nta kintu cyo gushaka utagiteguye. No kuvuga nimba wifuza ubuzima bwiza muri kazoza, kora ibintu bikenewe byose uyu munsi kugira ngo tubishikeko. Reka ngushimire kuba abanyiranje kuva ku ntango cyo kumenya ino video, noga mwitogira partage kugira ngo bishikire abandi. Remember to be always the best version of yourself.